Ndabaramukije yemwe muraho mwiriwe amahoro kandi mwaramutse amahoro. Uyu munsi rero tugira turabire hamwe ukuntu ushobora kumviriza iradiyo FM ushaka kw'iradiyo ziri kw'isi yose. Hari aka application babasha kari gratuit kitwa Radio Garden, nakamubona ngaha aka Radio Garden gakura kuri Play Store, naho urajayo kuri Play Store kurya nyene bisanzwe, hanyuma Play Store kandikamwo Radio Garden, Radio Garden wakakaje ca wuguru uklikako, hanyuma ukagira installe. Ugaje urabona gasanzwe kari installe, iri installe tugira ouvrir. Okay, twagiye rero. Iyi Radio Garden uyuguruye, kiyugurura izi ni publicité za Alibaba, kubera nayo iri gratuit, publicité urazibona mugabo iri paya izo publicité ntazubona. Rero kiyugurura ishikira ahantu hameze uku. Uyu n'umubumbe w'isi, uko uzura click urazungurutsa urutoke kuri ekran niko nawe uzunguruka uko ushaka. Ufashe intoke zibiri ukagura uriko urayagura, ugabanije uriko urayigabanya. Rero dutembereze turondeze nk'akarorero Afrika, wana ngaha turi hehe muri Aziya, tubandanye tuze kuri Afrika turondeze Burundi, murabona Tanganyika yenguye Burundi n'ubu ncomana ngaha gakika hirya. Wowe ronda ikindi frequence abana ngo bonesha FM usubiriye radio Isanganiro, murumva ko no kuvuga ivuga. Reka twumvirize izo muri Kongo, dushire ngaha tubona ngo uvira kirarondeza bivanye na dada aza kujipotezea bahati au kumchezesha maisha nk'ahandi hantu nko muri Europe, mana ho hari amaradiyo. Aha dushire nk'ahame ngaha, ndabona iki detector ka antenne kamwe. Rero buoni amici maledetti che un amico lo perdo muri application. Ibi rero abarundi muri hanze mwifuza kumviriza iradiyo ziwanyu zo mu Burundi, ntimutinye kuyumviriza, canke abantu mufise ibiganiro mukunda mukaba muvuga yuko aho muri izo radiyo zidafata ufise Android irakunda. Nk'ubu ngomba numviriza iradiyo yo muri Aziya canke ahandi hantu, urabona ngaha nkaza nkashira yo nyene iradetecta. Rero murakoze.